Yes, ngo hari abantu ngo dushikira vyose ngo ari uko ngo turondeye, ariko kandi haro n'abantu bandi babishikira vyoroshe. Tubaramutse twongera kandi tubaha n'ikaze. Ikiganiro ni Monday Superstars, ikiganiro mukurikira ku munsi wa mbere isaha 2 z'ijoro iyo bitagoranye, tukakuzanira amakuru yagiye aravugwa mu ndwi turangije. Ndakwemera neza yuko abari ku munsi wa mbere ibiba vyavuzwe rero mu ndwi turangije. Mukanya ndaje n'amakuru yagiye aravugwa cyane. Yes, dutangurire ku makuru yagiye aravugwa cyane, ariko kandi ni bimwe bamwe bavuga ati mbega kubera iki Mugani Desire kugaruka atabwiye umuntu yuko agarutse, aho n'igihe yari yerekeje i Dubai gukora igiteramo ciwe, igiteramo cagenze neza. Mu masanamu yacu twagiye turakwereka bimwe na biriya ukuntu vyagiye biragenda, mugabo rero kugaruka kwiwe niko kwabaye benshi bibaza ati kubera iki kuza gutya. Mugabo murazi yuko yama ariko aravuga kenshi ngo jewe iyonje nkabwira abantu baze kuntora, peut-être hari ikintu mbanzanye nkuye mu kindi gihugu kugira nanje munyakire mukibone. Mugabo kuza gutya gusa mvuye mu giteramo nibiba bisigura yuko ntegerezwa kubahamagara mwese. Ubu tuvugana rero amaze kuba abarizwa mu gihugu cy'u Burundi. Murazi neza yuko yamari ngaho kuri Zanzi ku munsi wa kane no ku munsi w'Imana yarabikoze. Rero ku munsi wa kane arongera kandi arabikora ku munsi w'Imana ngaho nyene kuri Zanzi. Neza na neza ubona yuko byari bitandukanye n'ibiteramo twaguma tubona tukumva Abarundi bagiye i Dubai, mugabo ahantu bakoreye igiteramo ukabona umengo na ahantu udashaka kuvuga ati hameze gutya canke hameze ukundi nyene, ubona nyene na kantu gatoyi kujye nyene abantu baguma bariko baravuga ati iyo mugiye kubera iki mutatwereka ibiteramo mwakoze. Biratandukanye rero na Vichou, twashiye kubona yuko vyakorewe ahantu hiyaguye, hariho n'abantu benshi bashoboye kuhashika muri ico giteramo ngaho i Dubai. Ni igiki ukundira Vichou? Ni igiki ushaka yuko ashaka kugukorera? Kuko urabona ko muri no misi ngo bandanye ariko aravundika amajambo atandukanye acishije kuri stati yiwe. Yashiye kwandika amajambo ati ngo twarabamenye, je unkundire kwanza ndayagusomere neza. Ngo iyo systeme yanyu twayitahuye kera, naho muzodushira cyandika ndi muri industry. Mbega ninde yateye ako kamo? Canke turindire vuba tugiye kubona ubuserutse yivuga ko ari we yoba yaravuzwe? Hoho iyo systeme ni nyabakiri kirakogwa muri industry, abantu babona wewe abona yuko itaryoshe, itameze neza. Ni kubgawe rero ekra ni wawe, ariko kandi no ngaho muri commentaire uco nshirira hati wewe iyo systeme wibaza ko ari systeme yahe wewe adatahura. Yes, tuva rero kwa Vichou cyo tugenda direct no kwa Satbi. Indirimbo tuguma turiko turindira amajambo abandanya ariko arashira ko mugabo atatubwira ati ngo bimeze gute, izo bimeze gute. Mugabo ico tubona titre yamaze kuboneka ni birateba. Uretse ko amajambo menshi yaguma acisha ko cyane ati birateba ariko birashika. Mu majambo rero aguma agaruka ku kintu cyo kwiyumvira ati twebwe abanyafrika dukunda kubiburayi cyane. Ni nayo mpamvu tubona umengo ngaho iwacu nta kamaro ko kuhaba, yamara ngo dutegerezwa gukorera igihugu cyacu kugira tugume ngaha nyene, hama n'ivyunguka tubironkere ngaha nyene iwacu. Kuka video rero aheruka gushira ahabona yashize ko amajambo yanditse ati hano abantu hari abantu dushikira vyose turushe turabaramutsa, mwe mushikira vyose biboroheye cyane. Ngo abantu bashikira vyose barushe baramukije, abashikira vyose byoroshe barabaramukije ngo yambu. Urumva rero yuko nawe ari mu bantu bashikira ibi bintu
barushe muko babishikira ngo birateba byose mugabo bikagira iki bigashika nguko biri kose. Video rero amaze gushira ko ka video gatoyi ari kumwe n'abantu nyene bari nyuma yiwe muri video aravuga neza yuko iyo ndirimbo abantu ngo bibaza ko azoguma i Burayi, ngo benshi bakuvuga ati wowe uzoza mugabo mu nyuma urabona ko yashoye kuza. Ngo ivyo byose rero urabona ko yabicishije mu ndirimbo. Umuririmbyi rero ngo akantu kamushikiye ngo niko kaca gatuma kamuha amajambo ashobora kuririmba. Urazi ko yashoye no kutubwira benshi baravuga ati ntashobora kugaruka yanatakaye mu kiganiro twagiye turabashikiriza. Ivyo rero umva yuko agiye kubicisha mu ndirimbo yiwe. Isango yatanze ngo nigenekerezo rya mbere kwezi kw'icumi kuri Jardin Public ngo azoshobora kuririmba iyo ndirimbo twizera neza ko itazoba yasohotse. Mu mugabo kuri ico giteramo muzi neza yuko bazoba bari kumwe na The Ben, bari kumwe na Big Fizzo ariko kandi na Linoji. Muri ico giteramo bazoshobora kubumvisha iyo ndirimbo. Igiye gusohoka ryari ntarabimenyesha, byose rero ngira azogenda arabitubwira. Ni indirimbo yise Birateba. Tuandanye n'ikiganiro cacu Monday Superstars ku bakuru yacu twabandikiye kuri website yacu ariko kandi tunababwira yuko Mukombozi ahantu yo bari hariko haratera amakenga bamwe ati yoba yaragiye mu bihugu vya Burayi canke iyo za Amerika kuko ngo ntibishoboka yuko ashaka kuba yamaze kuronka ikibondo akaba ari ngaha hafi gusa ahavuga yuko ari muri Tanzania mugabo akaba atarashika. Byose rero byagumye ari ibibazo guma mwibaza bimeze gute, yoba yaragiye canke baragiye mu gacerere. Byose rero yabitangiye inyishu ku munsi w'Imana igenekerezo rya 24 aho yabonetse ari kwa Apotre Jean Paul Manirakiza. Ego benshi muramuzi, numwe mu bama bariko barashigikira abajene mu bikorwa bitandukanye. Yagiye kwereka umwana wiwe bamuhezagire ari kumwe n'umugore wiwe. Bisigura rero Mukombozi yamaze kuba abarizwa mu gihugu c'u Burundi. Yazanye ivyo bita ngo Rundi Boy, imipira yanditse ko Rundi Boy na Rundi Girl. Rero ngo ashaka yuko mushaka kumushigikira. Nibiki byayi byamutwaye muri Tanzania ngo ari hajya kugira ngo akore album yiwe. Mwibuka neza ko twashiye kubabwira yuko yashiye kugenda no muri Zimbabwe, wajya hose ngo ni kubera album yiwe. Byinshi rero ntarashima kubivuga cyane kuvyerekeye album izosohoka ryari, izobigizwe n'indirimbo zingahe, yazikoranye n'abande. Byose rero tuzogenda tubigushikiriza ariko cyane cyane binashobotse mu biganiro vyacu tuzoheza tumutume ko kugira agira iki asigure byinshi kuvyo twibaza rero yuko yoba yagiye mu makungu kure apana ngaha mu bihugu duhana imbibe nkuko yabivuga muri Tanzania. Urumva neza yuko yahora ari mu gihugu ca Tanzania ataragenda kure. Ubu tuko turavugana abarizwa mu gihugu c'u Burundi nuko yavuze ati ngo naho singiye kuhateba cyane, ngiye guca nsubira kandi muri Tanzania ngo mbandanye ibikorwa vyanje. Nakahe kajambo wumva ushaka kumubwira Mukombozi, gira ico umubwiye ngaha muri commentaire. Yes, ikiganiro ni Monday Superstars ariko kandi ngo ibintu birashushe muri The Fighter hamwe na Vichou aho twabonye acishije ku rubuga rwiwe ku mbuga ngurukana bumenyi. Ubona neza Famba ariko aramuha agashakoshi tutazi indani harimwo iki mugabo kandi gakurikijwe n'amajambo avuga ati Vichou yo my people. Utarasohora indirimbo na kazi kiwe 28 September mwaka ni uyu ni 2023 kuvuga yuko hasigaje igihe gito. Uno musi kwa mbere tukaba turi genekerezo rya 2025 ariko kandi igenekerezo rya 2028. Urumva neza ko hasigaye imisi 3 gusa ngo abataragisohora indirimbo ngo babe baraba amagabo kuko ngo abajournaliste ngo nibo ba mbere bazotangura guhabwa ako gakemanyi kugira bakavuze bakumvirize. Vichou agiye gusohora indirimbo yahe. Tubibutsa yuko aheruka gusohora indirimbo n'umutanzania
yashoboye kutubwira neza yuko ngo afise indirimbo nyinshi ngo hageze yuko uwo bashobora gukorana ngo niwe acatora iyo bagira bakorane, agira duhe kolabo canke agira duhe iyo yakoze ari wenyene. Mugabo wibuke neza yuko ari Vichou yashoboye kudusigurira byinshi ngo umuziki yarawukoreye cyane, ninaco gituma adatinya kwitwa mukali wa live, ninaco gituma adatinya kubwira abantu yuko ibikorwa vyiwe biba biriko biratunganywa neza muri The Fight, ngo akaba yishimira n'igihe bamaranye na Famba. Wewe uri kurankurikirana, ndaguhaye akanya wonyene umbwire Vichou waruzi na Vichou ubu umuzi ari muri The Fight, ni wahe ukunda n'uwahe wakunze? Gira icyo umbwiye ngaha muri commentaire. Yes, nuko turiko turababwira ibikorwa biriko biraza ni ngaho kwa Vichou ngo turindire igenekezo rya 28, ariko kandi ndanakwibutsa Don Bright ngo ni igenekerezo rya 29 aho azoba ari kumwe na Davis D kuva mu gihugu c'u Rwanda, ariko kandi murazi ko yashoboye gukora na Soshomola. Iyo ndirimbo ikaba imaze hafi amezi 8 yakoranye mbere ari kumwe na Vani IC D1, indirimbo bise Energy niyo igira ikurikigwe niyo ndirimbo rero For You kuva kwa Don Bright. Naho nyene tufise na Fiona ngo ni kolabo izoba ihuriyemwo Double J hamwe na Bface. Inyuma y'igihe kirekire bakoranye indirimbo, haraciye hafi imyaka 9, indirimbo yiswe Sisomeki. Ubu rero ngo bagiye kuzana yitwa Fiona. Ni byinshi rero, hari byinshi biba uko birategurwa, ariko kandi mba ndiko ndagusaba ngaha nyene muri commentaire ukaba ufise ibishasha wewe wabonye ntashoboye kubona, ucubinshirira ngaho nyene kugira tubandane turiko turagaburana amatanga y'iwacu, abantu bamenye byinshi ibihari, kugira tumenye gukuza impano z'abana bacu, tumenye gukuza impano z'abaririmbyi bacu, ndetse tunabashigikira cyane. Ibyo byose rero ndazi ko je na wowe tubikoze byose bishoboka. Sabo gusa bariko barategura Mr Champagne ati nimeshuti clip video ya avance bon une semaine déjà, ila kesho nitaposti picha moja tu ya coming soon. Zingine picha zitakwenda mtaziona mklipe siku ya video, ila toka juu ni surprise ya ngo video ngo yandi mashusho tuzoyabona aruko video yasohotse. Mugabo agiye gushira ku ifoto imwe iri muri iyo video kugira nyene tube turamenya neza yuko ari ibintu biriko biraza. Ngo imagine million 10 yakoresheje million 10 kugira bikunde iyo video yiwe, bikunde isohoke. Ngutayipenda kazi avancer toujours. Yes, ni kuva kwa Mr Champagne. Turindiriye nawe nyene iyo ndirimbo yiwe. Urumva neza yuko babandanya bariko barakora abaririmbyi bacu. Saho gusa murazi neza yuko na Monia Flair yafashe rutemikirere kugira aze ngaha akore kolabo na Big Fizzo. Rero nawe nyene ngo tubande turiko turarindira, aguma baza abakunzi biwe ku mbuga ati ndekure canke sindekure. Wowe uri kurankurikirana wumva gute, arekure canke agire gute? Ni indirimbo ibona yuko izotwara izira rya Febre. Nibiki bizoba biko biraririmbwa mu indani, nibiki twese rero tuguba turi amatwi twashize hejuru kugira turindire tumva ati nibiki bizoshobora kuririmbirwa kumvikana muri iyo ndirimbo. Reka je ndabifuriza ibihe byiza, ndabakunda cyane. Reka tuje dusubire kandi mu kindi kiganiro Monday Superstars, aho tuzaduraca hirya nino ibyo abaririmbyi bacu bakoze, ibyo badutegurira. Nizera neza yuko turi kumwe na wewe yuko byose bishoboka. Ciao ciao.